Bakunzi ba El Bishasha, amahoro neza aho muherereye mwese. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza, nizere ko muguma mumina. Abatabizi, nizere yuko akavideo ka Pi muza kukaraba, ndaza kubasigira kuno musi. Hanyuma, no musi ngomba kuvuga nisunze ivyo navuze ejo, kuko vyatumye numva novuga ibindi bintu kuvyerekeye ivyo nariko ndavuga ejo gufatira mu kivunga. Ivyo navyo si bindi, ni ikintu citwa kwisuzugura. Nasanze ni ibintu nabonye, si twese, ariko abantu benshi, abarundi turisuzugura, ntitwiha agaciro. Vyaramaze kuja muri twebwe ku rugero rwaho tutagishobora kwiha agaciro. Agaciro k'umurundi nta kagihari. Siniko mvuga abatabikora, hariho abantu bameze nkanje, hariho abantu batabikora, mugabo hariho benshi bakibigira. Hariho nk'akajambo uza wumva ngo amasaha y'abarundi. Urumva? Kuri benshi turakizi, amasaha y'abarundi bisigura kuza wacerewe. Womenga nta murundi yubahiriza isaha n'umwe. Vyaramaze kwinjira mu mutwe, vyaramaze kuba ibintu twaritesheje agaciro ku rugero rwaho bizwi yuko abarundi batubahiriza isaha. Ico kintu turetse yuko ari ugufatira mu kivunga, ni n'ukwisuzugura. Sinzi ko tubihurizako mwese, mugabo ni ukwisuzugura birenze urugero. Muti kubera iki? Ica mbere na mbere, ntushobora kuvuga ngo abarundi bose ntibubahiriza isaha. Ntibikunda. Murabaza abakozi b'abarundi bakora mu ma ONG. Murabaza abakozi bafise abategetsi avuga ati ucerewe ndagukura amanota, ndagukura umushahara. Muze mubaze abakozi bacerwa muri abo. Ntabahari. Urumva? Ariko muca mufatira kuri ba barundi, aracerwa kubera iki? Deje nawe aracerwa. Deje ashika 3:00 avuye kunywa icayi. Nawe aca avuga ati hagutonda saa moya, ntonda saa moya na nusu canke saa mbiri. Kubera iki? Nta muntu n'umwe aba ariko aramukurikirana. Ariko akazi kose uzi yuko hari umuntu agukurikirana, aca gukata amahera, agira apere, biba biheze. Uwo muntu arubahiriza isaha cane. Akandi karorero nkunda guha abantu na karorero k'indege. N'abarundi bangahe muzi bacerwa indege? Indege iriha imbere, indege utayifashe hakiri kare iragusiga. N'abarundi bangahe bacererwa indege? Dufate indege ijamwo abantu 100, ni bangahe bacererwa? Icambere na mbere bakubwira bati ufata indege ya 2:00 shika saa 12:00. Isaha 12:00 bose niho baba bari. Nuza yacerewe ashika saa 12:30, mugabo n'abarundi bakeyi cane gose bacererwa indege. 99.9% ntibacererwa indege. Ico si cemeza yuko abarundi bubahiriza amasaha. Ikindi naco, abarundi ngo amasaha y'abarundi, amasaha y'abarundi uraza ukavuga za volcano, nuko ivyubu nagiye biriko birahinduka, ariko volcano ikiri volcano, memento ikiri memento, warihita iki imbere, ugatabuza itiki imbere, igahaguruka saa 5, yarakurindira. Ni bangahe bacerwa imodoka? Urabizi ko uterewe iragusiga, niho uca wiga kuja ku murongo. Bisigura iki? Ibintu vyose bivana n'agaciro, bivana n'igihano kirimwo, bivana n'uruhombo ruri inyuma. Ariko sinibaza yuko abarundi batubahiriza amasaha. Rero gahunda yuko y'ibintu ndavuga ivyo vyose kwari uko dutahura yuko turakwiye guhindura mu mutwe wacu, imbere yuko tubona n'abandi bantu badusuzugura. Bavuga ati hariho abazungu b'abarasiste, abazungu banka urukoba rwirabura, abazungu bafata yuko turi hepfo, tudaciye ubwenge, tutanganya ubwenge n'umuntu yera canke yoba asa n'umuhondo canke yoba atukura canke yoba asa n'urwatsi rubisi. Babikura yuko na twebwe
byarageze igihe barabitwinjijemo gushika ku rugero rwaho butwinjiramo, ugasanga umwirabure ku wundi niwe ariko araponda, ugasanga umurundi niwe yinjirira urundi murundi. Umva akazi kabo karaheze mu bisanzwe, barageye kutujyanisha biraheze. Umwasi w'umurundi uno munsi n'umurundi nyene ntakiri umuzungu, ego nibo babizanye. Mugabo none baje baguhenda ngo fata umuhoro ngo uteme mwene wanyu, uca uvuga ngo wantumye niwe yampenze, atari we yatemye, yagutumye. Bisigura yuko ico nshaka gushikako ngaha anya, dukwiye guhindura mu mitwe wacu, dukwiye guhindura ukuntu twiyumvira, dukwiye guhindura ukuntu tubona ibintu. Ivyo navyo ntibizokunda tudashoboye kubanza kuvugana, tukavuga tuti ukuntu twiyumvira siko, turakwiye guhindura ukuntu twiyumvira, turakwiye guhindura imvugo. Umuntu ariko aravuga ibitari ivyo ukamwakira ukamubwira ati muta, ibyo bintu uriko uravuga si ivyo, kandi nta kosa uba ukoze, kandi kuvuga menshi siko kwiyamara. Simpa ko muce muja mu byo guharira ngo umubwire ibintu birebire ya wamubwira uti ibyo bintu uriko uravuga ni ukwisuzugura, ibyo bintu uriko uravuga si ivyo, n'ikimenyamenya akarorero ngaka. Murashobora guca mumpa akarorero mukambwira ngo ibiteramo, ngo iyo bateguye nk'ibiteramo ngo urasanga bakubwira ngo ibiteramo bitangura ngo 12:00, ugasanga umuririmbyi akubwira ngo umuririmbyi azatangura kuririmba 1:00 canke 2:00 canke 3:00, ariko ugasanga aje kuririmba 7:00 y'ijoro. Ico kintu bagikora kubera iki? Nimutahure neza. Bateguye igiteramo baba bashaka yuko abo bantu baje baririmbirwa. None murashobora kwiyumvira yuko umuntu aba yatumye ko abantu baza kumuririmbira, muba mushaka aririmbe atambe yirorera? Ico kintu nicokunda. Ba barundi bacu rero bamwe batubahiriza amasaha, sukuvuga ngo ntibigere baba kw'isaha. Ivyo bintu nta gaciro baba babihaye. Nababwiye nta murundi acegwa, aba yimye agaciro ikintu agira ajemo. N'ikimenyamenya ntacegwa bibisi yamaze kuriha, ntacegwa akazi azi ko baca bamukata amahera, ntacegwa indege azi ko yabarisha imbere itamurindira, si ya se si ya nyina. Ariko ibisigaye ibintu avuga ati aho nshikira hose nta kibazo, ivyo bintu ntabigira. Nagenda babwire yuko nino abazungu baracegwa. Mugabo rero train ntikurindira, trame ntikurindira, bus ntikurindira. Kuri iyo mvo naho nyene baragiye ku murongo. Ino birahanwa, bica bija muri kamere, ariko naho nyene bivana n'umuco uba umaze kuza. Ubu rero jewe ngarutse kuri ivyo bintu byo kwisuzugura, ejo naravuze ikintu kindi naco nyene catumye niyumvira kwisuzugura nk'uko umengo biye bintu bavuga ngo naka ngo ndi muremure ngo ni umunyamerika, urumva, ukamengo nta barundi barebare bahari, urumva. Naco nyene byaramaze kwinjira mu mutwe yuko akantu keza katoba kava mu Burundi. Ico kintu rero turakwiye kugihindura. Ico naco mu kugihindura si ikintu kizova hejuru, oya, ntimuniyumvire ko bizohanahinduka ejo. Ibi kugira bihinduke bihera kuri jewe, bihera kuri wewe uri kurumviriza iyi video, bihera kuri umwe uwo ari we wese. Kurya je nako ndababwira nti umuntu afatira mu kivunga, mwakira umubwira uti ivyo uri kuravuga si bose. Ni muri kuravuga ngo abirabure bose bameze uko, umubwira uti sivyo, abirabure bose ntibameze uko. Ariko avuga ati abazungu bose bameze uko, umubwira uti sivyo, si bose, urumva. Ashifatiye mu kivunga akubwira ngo abanyabujumbura bameze uko, ngo abana b'ibujumbura bameze uko, umubwira uti suko biri, abibujumbura ntubazi bose, urumva. Ivyo vyari gufatira mu kivunga, ariko ibyo kwisuzugura navyo nyene turakwiye kubigira buhoro buhoro. Bihera kuri jewe, bihera kuri wewe,
bihera kuzobibwira wese ukamubwira uti akira, menya yuko ibi bintu atari byo, iyi mvugo turakwiye kuyihindura. Burya ibintu byinshi bihera mu mvugo, kuko umunwa urarema, ni ibintu byitwa kwiyaturira. Iyo uriko uravuga ibintu harya amajambo arenze umunwa afise ububasha buniniya cyane. Ibyo sinzi ko hari abavyemera, hari abasanzwe babizi, hari abavyemera, abatavyemera, mugabo umunwa urafise ububasha bwo kurema. Ni ukuraba rero ibyo umuntu avuga, tukavuga ibintu bizima, tukavuga ibintu vyubaka, hama iyi mitwe yacu imwe imwe bamaze kwica tukayikosora buhoro buhoro. Uno musi ukihenda uvuga ati ibintu mvuze sivyo, hari amasanamu nabonye avuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi, nari nkwiye kwikosora, murambabarira. Abarundi bose ntibameze uku, urumva? Hari abarundi bubahiriza isaha, canke uti abarundi twese ntiducegwa, ahubwo tumeze kuntu kutubahiriza ikintu, ni ikintu tuba twasuzuguye. Canke tukavuga tuti abarundi barebare babaho, si abanyamerika n'abarundi, n'uburorero busanzwe, urumva? Ivyo aho nafatiye kuri utwo tuntu tubiri, mugabo murabizi ko hariho twinshi, hariho n'imigani atariyo y'amafuti dukwiye guheba, urumva? Ariko gufatira muri rusangi hari ibintu atari ivyo. Nk'urya mugani bavuga ngo nta murundi yicwa n'umucafu, iyo migani turakwiye kuyiheba. Murakoze cyane, muragira ico mumbariye, mwiyumvira, muterera iciyumviro muri comment, mwabikunze mugire like, mugire subscribe mushaka kuzobona ama video akurikira, ahasigaye mugire share, because sharing is caring. Musangize abandi, kuko gusangira niko kwitaho. Mugire aho muba mubahwe.